bigabanye abantu baza kwitoza mugabo atamuhamagaro bafise ibyo bita candidature fantaisiste. Twarasabye ko amahera ingwati aho ritangwa yoduga ku rugero rw'intonde za komine. Twasabye yuko hoboshirwa ko ingwati y'ibihumbi 200, hanyuma miliyoni 2 ku rugero rw'urutonde rw'abakenguza amateka n'abashingamateka, hanyuma miliyoni 100 ku rugero rw'abitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Ndabona kumenga n'amafaranga y'ingwati ku mukandida ku kibanza cy'umukuru w'igihugu, ndabona yuko ari kumira ryoba ririko rikorwa. Muri kahise harabayeho amakumira y'ubwoko n'intara, harakurikira amakumira bifatiye ku migambwe. Iri rero ryoba ari kumira rishasha rije muri no nteguro rino bwirizwa rifatiye ku butunzi. Sinzi rero nyakubahwa umushikiranganji ico mwarisunze kugira ngo zino miliyoni 100 barizo mubona zibereye ku mukandida yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, namwabujya mubona ubutunzi bw'igihugu aho bugeze. Mbega aho hari ibyizigiro yuko mu bihumbi 2027 ubutunzi bw'igihugu buzoba bwariyongeye ku buryo uzoba akeneye kwitoza no mafaranga zo yaronka byoroshe. Nkaca ngira ko mvuga ko burya abarundi bari mu migambwe ni bake, ariko abarundi baja gutora ni benshi. Aha rero namahirwe muri ko mwaka amahirwe abarundi yo kuja kwihitiramo indongozi yo barongora ku rwego umukuru w'igihugu.